yes bakunzi bacubahiro TV mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho uherereye mwese naho aherereye ya kuri micro muri kumwe na Kercy inyuma ya kamera muri kumwe na Alex umuntu atuma vyose bimera neza umuntu aduha amasanamu ari bien agatuma nyene wobibona gute so guys mfise umutumire ntari ngahe impande yanje ndibaza ko atawubona ngaho ya ariko right now ngo madamuhamagare we hinge mumubone umugabo wa diaspora benshi witwa gute radio promoter okay Showboy Radio. haje niryo zina ryawe rya vrai Hey, my name is Radio. ukora iki Ndumusumu. bashasa n'umusuma vraiment ni mundabira antuka ariko ndashaka kukubaza impamvu ugenda n'abakobwa ba Saudi bari benshi ufise benshi why man why Umaze kumona banga. benshi Bakuzi bacubahira. Hari urasanga turi kumwe je. nje namaze kugufata kuko je ndi umuntu ntwika nkahita nimanukira kuko najyari Sasa nimba waramfashe. waraje usanga udusanga No, bakuzi bacubahira ndamwaye ruhusha yaramfashe bivuge. Hauge natwe turi sectisi nka twitwebwe urabona wishinga ukurikira abatamakazi kwera iki twe nubwo atamafaranga dufise turaguhakeye ukaryoherwa Umaze kumfatana nde? nta umukobwa ico giye wa telefone umeze ngo bakuzi bacubahira akarambeshera hari he twahuriye kwanza. oya reka ivyo tuvyihorere so mbwiza ukuri kora akazi nyabaki ko ndafise intuze ndafise amakuru menshi Urakazi nkakuri kurakora muntu. okay ni journaliste uyu unye ku TV Royi Tv. wakora kuri Royi Tv ifise aba manager bangaje nenga nsaba manager benshi Ni benshi ni oya manager bari umwera. Harabaho CEO hakabona manager umva biratandukanye. okay CEO ari hehe Ari hanze none Titi. none kweka atakugurira wambare bien Mwana wanambaye na cameraman. Oya banze begera inyuma kwanza. Cameraman. Mwana umukozi wa Royi TV hindukira basi babone iyi pantaro niyo shaka kubona right now cameraman ona. Iyi paint rimeze fresh nta kibazo. ariko hari amakuru menshi avugwa yuko wewe kugira uje kuri Royi TV barinze kukurondera kuri Niko TV nivyo Byari byo rasta. none kuwayi wemeye jana munyarusako Byo babikuyega. ndumu TV uja kuri Royi TV why difference Mbo birashika mano uri kubera kuri nga. Bon ni kubera nyene numvise ndi satisfait na Okay sawa naje kwaruko nyene kubera fresh Royi TV big ups CEO. nigiki wabonye kirenze kuri Royi TV Mbona amafaranga basi. naka déplacement Oya n'amafaranga. nitwo kujya Oya navyo kugera ariko none ndashaka kukubaza burya anye ibintu bikunda ko kugora muri journalisme ni Imana guhiga ibiganiro usanga ari sondazi. Nawe go kabisa nk'uyu kubera umudema cyangwa ngo bacakubwira gute nta nakimye je bakuzi bacu navugisha bacakubwira gute baca bambwira je nta nakimwe bambwira vugisha kercy afuma mpenda vraiment afuma mpenda okay dufate ugiye gusaba igana umuririmbyi w'umuhungu vugisha ukuri bakuzi bacubahiro kercy vugisha ukuri bacakubwira gute abajamo bahungu bacangira atirindira nkarindira nkabura je ibindi nabindi wenda zikuri ko wiyumvira bitari ivyo okay sawa navyeme okay none hajya muri Royi TV agashara kangaragura ndakwinjira Emilio sweet Emilio c'est quoi bro nukuri kwimana bakunzi bacu wa Royi TV babwira urazi ngiye guhembwa muri Royi man njyanisha goshe man ngeze ho mundarura nkaruha wana sawa bakunzi ba Royi bacu wa Royi TV ngiye kuba kumugaragariza urusaku gahantu hembwa 80,000 No. vugisha ukuri binaoneka ayo mahera ntayo nokorera akiya bakunzi bacuba ni izina ry'Imana ryayo mahera ntayo nokorera kabisa ariko si telefone nk'iyo blaza iPhone 12 bro iPhone 12 no singi cameraman kubita zoom iPhone 12 on
Ochi bro ya stay. Okay, ndashaka umbwirire aba manager bose, aba manager muri rusange. Ubashimire nimba bashimira nimba bagayira bon akajambo kabe kuri CEO bose. Mbo si wiwaje cyangwa wabo? Bose donc muri rusange. Mbo aba CEO mubaho none we nturi ngaha kwera CEO. Uye urejama we bro. Jamani kibigi kiranavyibushe kwera CEO bro. Wewe ushimira CEO bro. Natanye n'ibisusu. Yazanye n'ingidi kesi. Sasa ndashaka kubaza. Wazanye ingidi man. Sana. Nayo naye. Wazanye ingidi wala ran. Sasa ndashaka CEO rero mubahwe ora kesi yavyibushe. Ariko ndashaka umuntu dukunda nawe umusi. Na ya filme ugira ikora amafaranga avuye muri icubahe. No. Kimbora kercy niyo mpamvu yari yatebeje kuduha filme ntiyari bwaronka kweza ni kuranga. Umviriza ndakubwire ndashaka ndakubaza ufise vision iyi. Kugumu yatwara mu bako. Man mikona TV yangu ihona kercy. Inaitwa nani? Radio TV Plus genda kuri TV 1. Seigneur Jesus. Radio TV Plus. Kona zarafsa mame. Ndayikwereke. Oya ndereka ndaza kugira. Ndayizi ndayizi. Seigneur, ubigeze kubabone banga. Yo ni benshi ma 2000. What? 2000 subscribe. I'm serious. Amasaha nayo ibihumbi 3000. Vuba cyane ahubwo ndaguha akazi ndamutwara. None ntushaka amafaranga? Ndashaka amafaranga. None ndabwiye hono sinokoresha no kwemera. Ariko jewe acha ni a condition. Utemeye kuzura ampa amafaranga ya deplace. Kuza ura ampa amafaranga yo gusohoka ku munsi ku munsi. No. Naho ushaka kuryama naje. Byose no bigama. Ndashaka rero ushimini uvuze ikintu uvuze kuri Royi TV. Mbo Royi TV mubahwe like ndashimira CEO manager big up sana we love you so much bro. Harya umuyonzi bamwe niwe bagupangiye cyangwa uripangiye? Tenda panze ma igaje no mu boss nanje. Harya ubahe? Mucyarama mu ba boss. Wewe abi no mu kintu zembe mbe bagitwa bacitwa aba mu gisandemi. Seke. Ona henda kwereke. Je ahantu mba henda kwereke. Aba mu gisandemi. Hari ahantu hari etage ndende mu cyaro. Banzureke ndaba address. Bro nashaka ntanga address. Hari ahantu hari etage ndende mu cyarama. Ushuduga hejuru. Kwa etage ya nyuma je niho mbaba. Avuga kuri biho ya Royi TV. Kuri biho aho mpa. Kuri Dream House. Ni hari karavuga hanya ntibahaba. Bakuzi ba. Je mpanze inzu yiwanje muri etage hejuru niyo ihereza bro. Ndakesera wewe. Ndakesera wona. Aba mu gisandema. Igihe ndagutelefone wavuze ati ubahe. Kwanza gisandema. Nikwera tu. Kwanza gisandema. Iri mu gasenyi ku nyovu kure. Naho nzi wala yaba ndahazi ntaho nzi manika. Ndashaka rero mbwira akajambo keza basi akajambo. Ndagukunda. Kunda rero sindakavuze. Okay, gira ijambo mbwiriye abakunzi bacu ba TV. Boy iki bubaho. Nini bagwa amaviews n'amasaha. Muba n'ibisusu baguhaye n'ibisusu. Yes, bakunzi bacu ba TV ndabashimiye cyane uko niko bigenze. Iruhande rwanje nari kumwe n'undi radio promoter 257 akora hehe Royi TV. So ndabashimiye cyane aba manager aba CEO Radio TV 257. Okay, I know. Radio T Seigneur umutipa aragorana bibonekana nuko atana umukunzi afise urafise umukunzi wewe ntamwe atagira umukunzi gamani arahari nyene mu mutima wawe barafashe serious ba MV Saudiya muri baravyumvise kamera cirumvikana ngo afise mu Saudiya shawe ukunze uyu mutipa gufise wenyene vraiment witonde ahubwo uzondondere tuvugane uyu mudemu tumvikana uyu mutipa afise umukobwa ari muri Saudiya kandi aramukunda vraiment 100%. Ari Saudiya mubahe wala man mubahe kabisa big up man we love you so much mubahe. Abwira uwi wawe kakuvuga bose. Oya okay sawa umudemu okay sawa. Umudemu wanje. Okay sawa umudemu wanje vraiment big up sana I love you so much. Wow! Ay kari romantique kumbe. Man hari abantu batemera bro. Hari abantu man je ndamufise kabisa kandi I love you so much. Wow, ari romantique. Ndagukunda bro. Yesu we. Yesu wibiki.
ndakeneye vra musi ya jeje tuzohagarane basi muri kumwe. Okay, so mubwira ko ndazi. Yitu we mudemu wa Radio TV 257 ndaragukeza kuba waramurose umutipe ntabakobwa je nigenda mbona abagendana kuba waramurose vra ntumwiteshe ntumwimukariro ntumujye umutipe vreva ndakeneye kandi ko tuzohagarana muri kumwe mwese ndababaze nk'ukuntu umve ikiri ku mutima c'uwundi. So guys, manager wa Ariyo TV, big up sana. I love you so much. So bye bye.